ikiganiro ciyemeje guhuza abarundi bahungiye hanze y'igihugu c'amavukiro hamwe n'abasigaye mu gihugu biciye mu makuru atohojwe neza yerekeye ibisata vyose by'ubuzima bw'igihugu. Ikiganiro Humura Burundi gica ku rubuga rwa RPA kuri www.rpa.bi. Humura Burundi. Kugenekerezo rya 22 Nyakanga umwaka wa 2019 cutira mwakunzi muri komando kurikira baje kuramutsa nonga ndabekaze mu iganiro muri Burundi cyo kuruno w'Imana iganiro murakurikira muciye ku buhinga ngurukana ubumenyi kuri weze 3 akaburungu RPA akaburungu BE nayo muciye ku rubuga rwa Facebook mwandika RPA ijwi ry'abanyagihugu nayo ingingo nkuru zigize kino iganiro akaba ari zikurikira. Nuko byari byanditswe mu itangazo ryabo abepiskopi katolika bashikirije kuruno w'Imana ijambo ryabo rijanye n'amatora y'umwaka wa 2020 muri iryo jambo baragaya inyifato y'umugambwe uri ku butegetsi Sandade FDD yo gutoteza iyindi migambwe maza kubikurikira ikugwaho y'imitahe iri konye politike bamwe bahunze ngo sico kiza imbere y'ibindi kugira aboneke ituze mu gihugu aho ikibazo cy'umutekano n'ubutungane ku barundi n'abavundi mabohero ngo biri mu bitegerezwa gutorerwa inyishu mu maguru masha kugira amatora agende neza na mukigabane ubawuka turabira hamwe kubijanye n'intwaro ya demokrasi aho yo bigeze mu gihugu cy'u Burundi bamwe n'abandi barazagira ico bayivuze ko kuri micro Hervé Uhire mu bw'ivyuma MSTV niyongeko. Kiganiro muri Burundi tugere mu gisata c'umutekano hari umunywanyi w'umugambwe SNL yarayishwe acumiswe imbugita mu gacimbiri Kagoma umutumba wa Gitwa muri zone Nyabihogo komine n'intara ya Kayanza nkuko amakuru atangwa n'abanyagihugu bo muri iyo zone abimenyesha ngo hari gice isaha 2:30 z'ijoro aho umukenyezi nimbubona Emmanueline nyakwigendera yacumitwa imbugita n'umubanyi wiwe umukenyezi Shibirimana Donate ico yamuhoye nikashaka kumenyekana ari kwagirizwa gukora iryo bara akafungiwe mu gasho k'igipolisi mu ntara ya Kayanza. Kuri uyu w'Imana igenekerezo rya 22 Nyakanga umwaka wa 2019 inama y'abepiskopi katolika b'i Burundi yashikirije ijambo gerekeye amatora yo mu mwaka wa 2020 abo bepiskope barashima bimwe biriko birarangurwa mu kwitegurira ayo matora bakanegura mugabo inyifato y'umugambwe uri ku butegetsi Sandade FDD n'abayoboke bayo ijanye no gutoteza abanywanyi bindi migambwe kurikira Musenyeri Bonaventure Nahimana umwepiskope wa diocese ya Rutana akaba n'icegera c'umwepiskope arongoye inama y'abepiskope katolika b'i Burundi. Ivyo dushima ni vyinshi ariko rero nitworenza uruho rw'amazi ku bibazo bimwe biteye amakenga kandi bihagaritse umutima abarundi batari bake muri iki gihe turimwo navyo ni ngibi mu ntara zitari nke haribonekeza agatima kabi kuko uburabuza no guhohotera imigambwe imwe no gutoteza abanywanyi bayo naho ingingo ya 75 y'ibwirizwa nshingiro yemeza ko imigambwe myinshi yemewe mu Burundi kandi leta ikayemerera gukorera ku mugaragaro ikanahimiriza abanywanyi bayo kubahana mu budasa bwabo. Iruhande y'ivyo hari imvugo, inzandiko n'inyifato z'iterabwoba bishobora kubuza amatora kugenda neza. Mu ntara zimwe haribonekeza ubugizi bwa nabi burimwo mbere n'ubwicanyi bufatiye ku mvo za politike ahatari hake bugakorerwa cane abatavuga rumwe na leta kandi ahenshi ubutungane ntibubanguke kwerekana ko buriko burahana inkozi z'ikibi bukurikije amategeko. Hariho no gushaka kwitiranya umugambwe uri ku butegetsi n'igisata kijejwe intwaro nk'akarorero hamwe urwarwa ruri muri uyo mugambwe womengo rugomba gusubira inzego zishinzwe umutekano. Ivyo navyo bitera akajagari gashobora kononera ingendo y'amatora. Ikindi nuko tugiye kuja mu matora hakiriho abarundi bene wacu benshi
bakigorewe mu buhungiro mu mahanga kuko babona ko ikibazo catumye bahunga kitaratorerwa inyishu. Vyobaye vyiza kandi vyodushimisha tugiye mu matora bose bamaze guhunguka kandi baje mu mwidegemvyo atagahato karimwo. Hariho kandi n'ubukene bwugarije abarundi batari bake bushobora gutuma vyoroha ko hagira abahendeshwa utwo bafumbatishijwe bagava batora n'abadafise imigambi ngirakamaro ku gihugu. Hari no gutamika politika abana be n'ayandi manegurwa kumbure na mwebwe mubona aho muherereye tutarinze kuvuga. Twagomba rero kubaremesha twongera tubahanura. Uyo akaba yari Musenyeri Bonaventure Nahimana umwepiskope wa diocese ya Rutana akaba nicegera cy'umwepiskope arongoye inama y'abepiskope Gatolika b'i Burundi. Nkuko vyama bigenda iyo hagize ukebura canke akanegura umugambwe Sandede FDD inyishu kuri ubwo butumwa bw'abepiskope ntiyatevye. Kuri uyu wa gatandatu userukira uwo mugambwe uri ku butegetsi niyihanganiye Eklezia Katolika mu kwifatira mu gahanga aho mbere mu kwiregura yanakoresheje ibinyoma bitari bike. Idonido na Josiane Muzaneza. Nagomba ubwa mbere ntangure gukeza imbonerakure arizo nkingi y'umugambwe CNDD-FDD aho hari ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya 17 myandagaro 2019 ico gihe ugwaruka rw'imbonerakure z'umugambwe CNDD-FDD gwari ko ruhimbaza ku ncuro igira gatatu umunsi wazihariwe hari muri quartier Sokarti iri mu gisagara ca Bujumbura. Inyuma y'ukwezi kumwe gusa umunyamabanga mukuru w'uyo mugambwe nyene ntiyatevye kwihakana abo yaheruka kwita ko ari bo mushinge be n'inkingi z'umugambwe arongoye. Hari kuri uyu wa gatandatu muri komine Mugongomanga. Imbonerakure ngo ziriko ziratoteza abari mu yindi migambwe. None izo mbonerakure muri CNDD-FDD umenga abarenga 85 kw'ijana n'abakatolika. None ko batariko baravuga ngo imbonerakure za katolika zamaze abantu. Nibavuge bati imbonerakure z'abakatolika nukuvuga Eklezia Katolika iri kwica abantu. Aha umuntu yokwibaza mu vy'ukuri ico bacashavuje gushika hiyo uyarongoye umugambwe CNDD-FDD ku rwego rw'igihugu kuko wumvirije insiguro yatanze ntiyigeze abeshuza ivyabo basenyeri bavuze kuri urwo gwaruka rw'imbonerakure asa n'uwahaye umugongo. Ishavu ry'iyondongozi y'umugambwe uri ku butegetsi ryarabandanije riduga gushikaho yagiriza Eklezia Katolika kuba ari iri kitegura kumara abantu. Burya iyo umuntu ashaka gutegura ubwicanyi nabwira ingene agira abanza kwita umuntu ikinyamaswa akamwita igikoko kugira ngo uzomubona wese amwikureko. Ivyo bintu bariko baravuga imbonerakure ngo ziriko zitoteza mu yindi migambwe bariko bashaka yuko abo mu yindi migambwe batangura kwitanga umwasi. CNDD-FDD twe turazi yuko turi ntungane turi mwitekano. Ubwo butunga navuga asa n'uwari yabuneguye haraheze ukwezi kumwe mu gihe yari kasozera ijambo ry'umunsi mukuru wahariwe imbonerakure yazihamagariye guhindura ingendo zikigenga ubuntu zikabana mu mahoro nabo badasangiye ivyiyumviro. Umugambwe uri ku butegetsi niwo mugambwe muvyeyi. None kayemwe mwarabonye aho haba umuvyeyi yirukana abana biwe ugasanga umuvyeyi ariko agwana n'abana biwe. Nagomba gusaba imbonerakure kuba karorero mu gihugu cyose. Ivyo tumaze iminsi tubona kugwaruka rumwe ntituze dusubire kubibona muri iki gihugu cyacu, birateye isoni. None rero nagira sabe imbonerakure aho ziri hose murabe abandi batwara ugwaruka gw'indi migambwe muvugane mubwirane muti ntituze dusubire kugira vya bindi vyahitiye. Uretse ivyo bihushane iryo jambo ryanaranzwe n'ibinyoma bitari bike. Evariste Ndayishimiye ati kuvuga ko twigisha abakiri bato politike nuko turengera karimbi. Ngo twigisha abana ngo tubigisha politike bw'abantu barazifara cyo gayero. Cyo menga mu Katolika nabatizwe ndi umwana kandi bavuga yuko kizira yuko umwana agira kuja kwishuri ataramenya gukubita urumenyetso ataramenya kuvuga dawe watwese. None ko navuze ko abana bakwiye guhoha kuduko batiterambere ni bibi kubibabwira gayero. Urumva abashaka ko Burundi budatera imbere ashaka yuko abana bakura batazi igihugu cyabo batagikunda. None izo nyigisho zo gukundisha igihugu ziratwa niyo ndongozi y'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD zoba zifatiye kuki mu vy'ukuri. Umviriza kamwe mu turorero tutari duke duhinyuza uyo mutware. Mugira mwanya tutabafashije nizo n'imana muriho turiho tuzokwamaho kandi tuzoherezwa kubaho hanuka hananuka hanyerera tuzobasongako
aha mwomenya ko abo bita ibiswi vy'inkona ari abana bafise kuva ku myaka 3 muri bo hakaba harabarabiye mu nzira kubera uruzuba n'umunaniro igihe bariko bahimbaza umunsi wahariwe imbonerakure mu birori vyari vyatewe iteka na Evariste Ndayishimiye wenye n'ubwiwe hamwe n'abandi bategetsi baturuka mu mugambwe CNDD FDD. Baza ko babigishije ukuntu baza kugira bageze imbere y'abavyeyi baraza ko baramutse bagira guca Nimugira songa mbere Ekose mbere Arakoze Josiane Muzaneza ukutumvikana migambwe kurabana kwigaragaza mu ntara ya Bubanza kuri uyu wa gatandatu harabaye imishamirano hagati y'abanywanyi b'umugambwe SNL n'imbonakure z'umugambwe CNDD-FDD mu gihe hariko haraba iyugururwa ry'ingoro z'umugambwe SNL muri commune Musigati. Iyo bishamirano ikaba ahanini yavuye kutumvikana ku bibanza izo ngoro zisanzwe zubatsemwo idonido na Walter Kwizera ariko amenyereza. Iyo mishamirano yabaye hagati y'abo banywanyi b'iyo migambwe SNL na CNDD-FDD yavuye kukutumvikana ku ngoro zari zaramutse zugururwa n'umugambwe SNL muri commune Musigati mu ntara ya Bubanza. Imbonerakure zimenyesha ko izo ngoro zubatswa hatariho nk'uko umwe mu baraho avyigana. Muri commune Musigati ari haramutse hugururwa ingoro commune imwe n'iz'imitumba 2 ukingana buhurika. Uyu munsi rero niho yibukinga bariko barategura ngo bayugurure imbonerakure zishavyirasara ngo ni mu kabare ni mu masoko byinshi batera akajagari burya rero umusitanteri wa commune Musigati Nduwimana Jean Bosco asimbirayo kubera ibyemezo bamweretse asanga yerema ibyo imbonerakure zizovyimugira sivyo. Ntivyagarukiye aho gusa kuko no ku mutumba buhurika hamwe no ku mugwa mukuru wa commune Musigati imishamirano yabandanije nk'uko nyene aho n'igipolisi cahavuye gihamagagwa. Umutumba buhurika batera akajagari ngo ni mw'isoko ni mu kabare ngo niho banwe ayo Musigati kuri central hari kugururwa permanence communale. Polisi ciza giha abantu abanwanyi bari baje biteguriye kuyugurura iminota 3 ngo bahavuye bazanyere nk'abantu bashaka kurasa baca barondera iyindi nko ku metero 300. Amakuru dukuraho muri commune Musigati amenyesha ko nuba gatotezo kabandanya ku batavuga rumwe n'ubutegetsi aho mbere yo hagize ububazi gituma biruko yishugwa kara amategeko yavuye hejuru. Arakoze na Walter Kwizera nayo ngwikugwaho y'imitahe iri kubanye politike bamwe bahunze ngo sico kiza imbere y'ibindi kugira aboneke ituze mu gihugu abahunze batahuke kwitegurira amatora yimirije bivugwa n'umuvugizi w'urunani Senarede Giriteka Onezime Nduwimana amesha ko ikibazo c'umutekano n'ubutungane ku barundi bose abavundiye mu mabohero bazira ubusa hamwe n'itegurwa ryiza ry'amatora biri mu bitegerezwa gutorerwa inyishu mu maguru umasha kurikira Onezime Nduwimana umuvugizi w'urunani Senarede Giriteka. Ivyo dusaba kugira ngo habituze mu gihugu sivyo byo gukuraho imitahe gusa sivyo na mbere bikomeye gusumba ibindi hariho ibikuru ahantu uvuga nk'umutekano n'ubutungane ku barundi bose. Ikibazo c'abapfunzwe bafungiwe ubusa kubera ivyiyumviro vyabo ico bashikirije canke imyiyerekano canke izindi mvo za politike zitandukanye hamwe n'ibi vyo kugira ngo haba amatore meza nk'amategeko meza abe yacungereye mbeza atamusunikano eka mbere n'abarorerezi n'ibindi ni byinshi kugira ngo ibizoyavamwo ibizoshobore kuba vyemewe n'abarundi n'amakungu yose gutyo Burundi bukiri igihano bwafatiwe abarundi nabo bakire amahano n'amagorwa bari mu uyu munsi. Iyo mitahe nayo musanzwe muzi yuko yashizweho nk'uburyo bwo gutegura imitima y'abantu kugira ntibaze batangare hagize abanyagwa n'abangazwa ayindi ishigwaho mu nyuma kugira ngo basigure igituma banyaza abantu bakabangaza hari imbere nabo bayikuye ko nk'uruhendo bashobora kwibasubiza kejo canke bagashirako nabandi kugira abahendahende bavuge bati mwe muri beza ni mutebene wanyu muze mudufashe gucinyiza abandi ngaha mu gihugu. Ivyo rero sivyo vyangombwa bikomewe muti batayikuyeho urugamba yuko ivaho ku bantu b'inzira karengane bariko bazira ubusa ruzobandanya mbere nabo biyita ibihangange bayifashe mudindire gato nagwa biri mu gusohoka yo izobikaze kurusha kuko bafise ivyo bagirizwe bigaragara abanyurujwe bagaragara abishwe bagaragara abatotejwe bagaragara abafashwe ku nguvu bagaragara abashahuwe baboneka mbere iyo mitahe izoba yemewe n'amakungu yose kiritse iyo bavuga ngo yarafashwe kandi ikora mu gihugu c'u Burundi gusa.
humura Burundi. Turabandanya n'iganiro humura Burundi makuru avuga mu gisata c'inkino iterabwoba n'amanyanga biravugwa mu itunganywa gihiganwa ry'umupira w'amaguru mu ntara ya Kirundo udomwa ko urutoke mu gukora ivyo vyose nurongoye umugwi 11 Rapide akongera kandi akaba ari nawe anarongoye imbonakure mu ntara ya Kirundo Idonido na Eloge Divin Demesha ariko rimenyereza. Akarero ka hafi n'urukino rwahuje umugwi Boca Junior na 11 Rapide kuva kuri uyu wa kane. Abasifuzi b'urukino babonye bwije baciye bungururiza urwo rukino ku munsi wa gatanu ariko naho nyine ntivyadadanutse nk'uko isoko rya RPA mu Kirundo ribimenyesha. Boca na 11 Rapide bahera barakina rya minota gasunuza y'imyaka 30 bahera baraza amapenalty rero ku wa kane bashaka penalty bateye penalty hajya Boca isigaje penalty imwe iciha intsinzi muri 11 Rapide bashobora ngo hari abakinyi baje kuraba ukuntu batera amapenalty ngo kirazira aho deja bumva nta kosa ryari rihaye batiza guca baha karto abo bakinyi baje kubiraha niho rero association nka mu Kirundo ifata ingingo ngo izo penalty nizisubirwemo kandi atariko byatiza kugenda. Amakuru ava mu Kirundo amenyesha ko kuri uyu wa gatandatu hari hatekanijwe kugo rukino rubandanya abakinyi ba Boca Junior ntibitavye iryo sango bakavuga ko batewe ubwoba n'umugwi w'imbonerakure urongowe n'uwitwa Hishaki ya Bell asanzwe ari nawe zirongoye ku rwego rw'intara. Ayo makuru nyene akavuga ko uyu Hishaki ya Bell ari nawe arongoye umugwi 11 Rapide. Wabera arabahamagara abwira yuko ngo baje gutera amapenalty ngo baza kubica baza kugira gute bakiyoga kwaza kubakubita abakinyi baragira ubwoba. Ejo rero izo penalty kuzisubiramo Boca yamaze kumva ko abakinyi yuko batari ubwoba Boca ifata ingingo yuko ikaza kuja gutereza penalty ejo hahise amara bashagenda Rapide kiragenda Boca iranka kuza baca bayikuta forfait. Abera Hishakiye arongoye umugonzo Rapide akaba yari yaravuzwe kuva mu kwezi kw'indwi iryo higanwa rigitangura aho yagirizwa gutera ubwoba abasifuzi kuzosifura urukino rw'umugwi w'ugatsindwa kazibonerako. Twahamagaye Hishakiye Abera avugwa cyo kimwe na Mboni Adolphe arongoye ishiramwe ry'umupira w'amaguru mu ntara ya Kirundo itelefone zabo zari zizimije. Nayo makuru avugwa mu mpunzi z'abarundi amasasu yarayumvikanye mu ikambi y'impunzi y'abarundi ya Nyarugusu aho ni mu gihugu ca Tanzania havugwa ko barabasuma bari baje kwiba bitwaje ibigwanisho ivyibwe nivyo nonekaye bikaba bitashobora kumenyekana. Idonido na Marie Ange Irakoze. Nkuko makuru dukuraho mu ikambi abarundi bahungiyemwe Nyarugusu mu gihugu ca Tanzania bimenyesha ngo hari gihe c'isaha imwe n'igice z'ijoro aho bumva ugwambo rw'amasasu abo barundi bahungiye Nyarugusu bavuga ko arabasuma bariko bariba barabasuma bitwaje ibigwanisho kuko ugorovye nko mu gihe c'isaha imwe igipolisi cyariko kirakubita abantu ngo batahe muhira bariko baradandaza udusogoro itomati abantu bariko biruka rero bataha inyuma y'iminota 30 zose zitangura kuvuga rero barashika ko barabasuma ngo bariko bariba kandi abantu bari bitwaje ibigwanisho. Ayo makuru nyene abandanya amenyesha ko uwo murundi yadandaza ubushaza yoba yaribwa amafaranga ataramenyekana igitigiri. Na uramenya ridira ikeneka ariko uko tubaza inkuru z'iterambere aho uzadi tuteje bandi wari batukwiye mu bigande bya wari bakwiye ahari ngani uko gutaka ngama yo niyo garankuzinga na ujero bombe boba mukora kungirangana. Abarundi bahungiye mu ikambi y'Nyarugusu bavuga ko batekewe n'ubwoba basaba abajejwe gucungera umutekano w'ikambi kubafasha bakagarukira umutekano w'iyo kambi. Humura Burundi. Iganiro muri Burundi murayikurikiye muciye ku buhinga ngurukanomenyi kuri weze 3 akaburungu RPA akaburungu OBI. Burundi ni kimwe mu bihugu birimo intwaro rusangi mu gihe kwa 15 Nyakanga uyu mwaka amakungu yahimbaje umunsi wahariwe intwaro rusangi intwaro demokrasi yo bigeze ku rugero rushimishije mu gihugu cy'u Burundi. Mugigabane ubahuka cyo kuruno w'Imana mwateguriwe na mugenzi wacu Nadeje Irakoze muraza gukurikira ico bamwe n'abandi bavuga aho Burundi bugeze mu bijanye n'intwaro ya demokrasi.
Kwigenekerezo rya 15 Nyakanga uko umwaka utashe amakungu arahimbaza umunsi wahariwe intwaro rusangi ariyo bita demokrasi mu rurimi rw'igifaransa. Mbega intwaro rusangi irangwa niki? Mu gihe igihugu c'u Burundi kiri mu bihugu bivugwa ko birimo intwaro rusangi, mbega muri kino gihe intwaro rusangi mu gihugu c'u Burundi yoba yifashe gute? Ngibi bimwe mu bibazo tuza gucijya nino mu kigabane uhahuka cyo kuruno w'Imana tubifashijwemwo n'abatumire bacu aribo Leonce Ngendakumana icegera c'umukuru w'umugambwe Sawanya Prodebu, Iberani Bashira kandi umuvugizi w'umuhari MAP Burundi Buhire, hamwe na Gerard Birantamije umuhinga mu bijanye na politike. Kuri micro muri kumwe na Nadege Irakoze. Kaze Kuva kera imbere y'uko Burundi buronye nayo kwikukira, abarundi bamye baharanira ko igihugu cabo corangwamwo intwaro rusangi. Mu gihe ijambo demokrasi canke intwaro rusangi ryama rikoreshwa mu bijanye na politike, Gerard Birantamije umuhinga mu bya politike aratanga isiguro y'iryo jambo, akongera akavuga ibintu nyamukuru biranga intwaro rusangi. Demokrasi co mu Kirundi dukunze kwita intwaro rusangi ni uburyo bumwe buhari bwo kurongora igihugu, bise mu gifaransa forme de gouvernement. Demokrasi rero intwaro rusangi ihagaze ahanini ku kuha uburenganzira abanyagihugu ko bonyene bakora kandi bagakurikirana ibiraba ubuzima bw'igihugu. Ariko rero ku kuntu abanyagihugu bakora canke bakakurikirana ibiraba ubuzima bw'igihugu ntibisa ku bihugu byose, bigenda bihinduka ko umuntu agiye mu gihugu canke akaja mu kindi. Bivuga ko rero atantwara rusangi imwe ibaho, hari intwaro rusangi nyinshi. Muri rusangi intwaro rusangi ifatiye ku bintu bine nyamukuru. Icambere ni uko ubutegetsi babugabuye mu migwi itatu. Umugwi wa mbere ni umugwi ujejwe gushinga amategeko, icyo bita pouvoir legislatif. Umugwi wa kabiri ni umugwi ujejwe gushira mu ngiro amategeko, nicyo bita pouvoir executif. Umugwi wa gatatu ni umugwi ujejwe kuraba ko amategeko koko yubahirijwe ndetse ugahana ababa bayarenze, ni umugwi witwa pouvoir judiciaire w'ubutungane. Iyo migwi itatu rero muri demokarasi mu ntwaro rusangi iba imwe yose ifise ibigenga, ivyibwirizo gukora n'ivyibwirizo kubahiriza. Ntibivuze yuko iyo migwi itatu umwe uba ukwawo ubundi ukwawo ubundi ukwawo, ahubwo iyo migwi itatu itegerezwa kuyaga igahuza ku neza y'abanyagihugu bose. Cya kabiri gikomeye kiranga intwaro rusangi ni kubaha no kubahiriza amateka mbere n'ivyo abanyagihugu babwirizwa gukora, ivyo bita les droits et les devoirs. Cya gatatu nyamukuru ni kuha uburenganzira abanyagihugu yuko bonyene batunganya kandi bagacungera ivy'igihugu, ivyo bita participation des citoyens à la vie publique. Ivyo navyo bica mu kugira uburenganzira bwo gutora no kwitoza, mu kugira uburenganzira bwo gushikiriza no gushimangira ivyiyumviro umwe wese afise, haba biciye mu migwi ya politike canke biciye mu migwi y'abanyagihugu bita organisation citoyenne. Ca kane ico ndangiriza ko muri ivyo bintu nyamukuru biranga demokarasi ni uko demokarasi intwaro rusange uko tuyizi irahagaze no ku kugene abantu bamwe n'abandi mu budasa bwabo umwe wese ashobora gushikiriza ivyiyumviro vyiwe, hama akabishikiriza abandi banyagihugu, akabishikiriza leta, akabishikiriza amashirahamwe arimwo acishije mu buryo bwinshi, cane cane acishije mu binyamakuru uko biri kose, haba ivyo ibinyamakuru bivuga vyerekana amasanamu canke vyandika. Ivyo bintu bine rero birakomeye kuko nivyo bigize ico kwita umuco wa demokarasi.
afatiye ku nsiguro y'intwaro rusangi umuvugizi w'umuhari MAP Burundi Buhire Libera Ntibashira kandi aremeza ko igihugu c'u Burundi kitarangwamwo intwaro rusangi yishimikije ibiba mu gihugu. Demokarasi canke intwaro rusangi ni intwaro ishiriweho n'abanyagihugu umutekano ntangere bisunze amategeko bitoreye ariryo bwirizwa nshingiro ritomora neza ingene igihugu gitwarwa zishira ubutegetsi mu minwe y'abanyagihugu yerekana neza ingene inzego z'igihugu zubahiriza ubutungane budakumira kandi ubutegetsi butivangamwo ingene agateka kazina muntu kubahirizwa kwishira no kwizana kw'abanyagihugu imigambwe ikidegereza mu bikorwa vyayo vya misi yose ibinyamakuru n'abamenyeshamakuru bakishira bakizana mu gutohoza amakuru no mu kuyamenyesha abanyagihugu abatavuga rumwe na leta bakaronka ikibanza kibereye bakubahirizwa nk'uko amategeko abitegekanya. Demokarasi rero si ukuvuga amatora gusa oya ni ibintu byinshi kimwe gihaze ntiba ibaye intwaro rusange canke demokarasi habanamba nta ntwaro rusange iri mu Burundi. Mu Burundi hari intwaro ubutegetsi buvuga ko yavuye ku Mana n'umukuru w'igihugu avuga ko Imana bimubwiye imbere y'uko aja ku butegetsi. Inzego ziriho zagiyeho ku nguvu nizo zonyene zifatiye ivya politike n'ubutunzi mu minwe. Mu Burundi hari totalisme violent et aveugle ndabivuga mu rurimi rw'igifaransa n'akajagari muti kubera iki umwaka urenga uraheze hari amabwirizwa nshingiro abiri uno munsi bakoresha iriye hitwa ngo hari ubutungane buriho bwosigura gute kubona haba amabwirizwa nshingiro abiri ntihagire ico babivugako. Aho sivuze imigambo yasambuwe ubwicanyi ubusuma ubwambuzi n'ayandi mabi yose yatumye ibihumbi birenga amajana by'abarundi bihunga, ariko amatora yama yabaye abarundi baracatora bisunze ubwoko ntibatora ivyumviro. Ivyo vyose vyerekana ko ata demokarasi iri mu Burundi. RPA ni ijisho ni ugutwi ni ijwi ry'abanyagihugu. Leonce Ngendakumana icegera c'umukuru w'umugambwe Sawanya Frodebu avuga ko Uburundi bwamye bugira ingorane mu bijanye no gutsimbataza intwaro rusangi, akongera akavuga ko ibimenyetso by'intwaro rusangi biri mu gihugu ariko ko hakiri urugendo rurerure kugira abarundi bashike kuri demokarasi nyakuri. Mu Burundi ibijanye na demokarasi biracacumbagira kubera ko ubwa mbere Uburundi bwagize ingorane yo kutwarwa n'umugambi umwe hafi imyaka 30 abantu tukamugazwa n'indwara y'umugambi umwe. Cya kabiri aho indwara ya demokarasi yinjiriye mu Burundi twayiteguye bikwiye kugira ngo abarundi bashobore kuyakira bose bayumva kumwe, nta mwanya wabonetse wo gusigura izindi za demokarasi. Hanyuma abaye amatora y'umwaka w'1993 batategeye neza umuzo wa demokarasi bacadisha mu ngorane, haca haduka imigwi igwana bwa mbere mu Burundi cyangwa ibaho intambara imyaka myinshi. Turaja hamwe turaganira ingene twosura kubaka igihugu no kugisanura bara demokarasi katuranga Tanzania yahusha abaje ku butegetsi mu gugwana CNDD-FDD baza batera amasezerano y'Arusha, baza bayagwanya bagomba gukoresha uburyo baba bakoresha banyesha bagomba kubukoresha mu gihugu kiriko kirabona indwara ya demokarasi. Aje hafite ingorane gushika n'uno munsi turacari muri izo ngorane. Unja amakero novuga yuko intwaro ya demokarasi mu Burundi ibimenyetso byayo birahari, imigambwe amashirahamwe yigenga n'abamenyesha makuru nabo icumbagira ariko biri. Intwaro ya demokarasi rero ni urugamba, ni icyifuzo ntiturayishikako kino kubakwa mvuga ngo mu Burundi turi mu ntwaro ya demokarasi mu gihe abantu hirya no hino bicwa bazira ivyiyumviro vyabo, bicwa bazira ubwoko bwabo, mu gihe agateka kazina muntu katubahirijwe, abantu batotezwa bakangazwa bagapfundika ubusa, mu gihe abarundi barenga 500 bari mu gahinga, mu gihe ubusho hirya no hino bwuzuye abantu bazira ivyiyumviro vyabo bya politiki.
mu gihe injyane z'amoko ziriko ziragaruka biraboneka mu gihe biboneka neza yuko igihugu gikenye kimwe ubukene ntangere ubushomeri ntangere bushika n'abanyagihugu bariko baraba abaperezi abantu bapereza binogora rero ngo hari intwari ya demokarasi ibyo tutara bikiriza mu buryo icyo gituma navuze nti ibimenyetso birahari. mu gihe abarundi batishira ngo bizane bisunze uburenganzira bahabwa n'amategeko y'igihugu umuhinga mu bya politike Gerard Birantamije nawe nyine avuga ko ata demokrasi iri mu Burundi kandi ko leta y'u Burundi ifise uruhara runini kugira ibintu bihinduke. Burundi biracagoye kuko ntawuvuga neza ko hariho demokrasi, hariho ibimenyetso bimwe bimwe bihari uravye nk'ijanye no gutandukanya burya butegetsi butatu navuga nta bihari. Urabona ko ico leta ishatse n'amashinga amategeko ashobora gucanka n'ubutungane budashobora guhiga imanga. Ivyo ni ibintu bimaze igihe bigaragara, ariko iyo hariho intwaro rusange koko ivyo bintu ntibiba biba naho n'amashinga amategeko canke inama shikiranganji zohuriza ku kintu mu gihe icyo kintu coba ari kiza gihohotera abanyagihugu ubutungane bwocanka. Ivyo turamaze kubibona mu bihugu bitari bike iyo demokarasi yamaze gushinga imizi. Mu Burundi ntaho bari yuko abanyagihugu bishira bakizana bafise amateka yose kandi amateka yose bayubahirizwamwo ntawe bishingira intahe kuko urabona yuko amateka atubahirijwe cyane, ndetse no mu bijyanye no gukora mu nzego z'igihugu naho nyine urabona ko bikigoranye kuko n'amatora aba ntashiraho abarongozi koko igihugu kiba gikeneye. Hariho byinshi byo gukosora bihari. Icyo ntuvuga cyo ni ibijyanye no gushobora gushikiriza ibyiyumviro bicishije mu binyamakuru uko ubishaka. Hano ko abanyagihugu bagifise ikibazo kuko umuntu wese atavuga rumwe cyangwa afite icyiyumviro kidasa n'icyo leta yifuza, uwo muntu bamufata ko ari umwasi w'igihugu kandi kenshi aba ariko aranasaba yuko ibintu bitagenda neza byokosorwa. Ariko biracagoye kuko si muri leta gusa no mu mashirahamwe yandi abanyagihugu bahurikiyemo kenshi usanga wa muco wa demokarasi atawuhari, wa muco w'intwaro usanga atawuhari kuko urasanga mu mashirahamwe atakubisanya kuhari, basanga mu mashirahamwe ubuvuze aravuga ati ibintu biriko bigenda nabi bagaca bamuhohotera bakamushusha bakamuhinda bakamuvana muri iryo shirahamwe. Tumaze kubona amashirahamwe menshi yaba sosiyete sivile yaba amadini, ibyo kuva ni byinshi, bimwe biraba abanyagihugu bindi biraba leta, ariko leta ifise uruhara runini kugira ngo ibyo bintu bihinduke kuko niyo ifise ubwo burenganzira bwo gushyiraho amategeko ategereza kubahirizwa kugira ngo ya demokarasi ishobore kuba umuco. Kubwa Liberani bashira kandi hari byinshi byo gukogwa kugira Uburundi burangwemwo intwaro rusangi. Ubwa mbere hoho nuko abarundi bovira hasi rimwe ubutegetsi buriho bukahava. Ubwa kabiri kubaka Uburundi ukundi gusha, Uburundi bwubakiye kwiteka nitekane n'akaranga ngenderwako k'abarundi, ubushingantahe n'ubuntu. Uburundi bwubakiye ku butungane bwigenga butunganiriza bose, ubutungane bucungera neza ko ibwirizwa nshingiro n'ayandi mategeko byubahirizwa. Ubwa gatatu kwigisha abarundi n'abanyapolitike ibya demokarasi na etike politike, ni ukuvuga ingene umunyapolitike yifata imbere y'abarundi, yuko afise abwirizwa mu bintu biva mu Gifaransa afise responsabilité de rendre compte. Abarundi bakamenya ko intwaro rusange atari gutora kanaka cyangwa umugambwe kanaka hisunzwe iby'amoko iby'intara cyangwa amadini, ko demokarasi ari gutora imigambi n'imigabo ivyumviro byubaka
atari iby'amacakubiri. Ibyumviro bizana bikongera bigatsimbataza amahoro n'umutekano n'iterambere ku murundi wese. Ubwa kane, demokarasi yera mu migambwe. Birateye agahinda kubona mu Burundi umugambwe uramutswa umuntu umwe mu myaka irenga 40 gushika uyo awuramutswa yitaba Imana. Abanywanyi b'imigambwe bategerezwa kwitorera indongozi zikabisanya mu gihe kizwi n'abanywanyi. Ivyo nivyo bizotuma mu Burundi haboneka abarongozi bafite ivyumviro bishasha. Kubisanya rero ku butegetsi vyohera mu migambi uno munsi n'ibiruhuko. Ubwa gatanu, abakenyezi n'urwaruka bagategerezwa kuronka ikibanza kibereye mu ntwaro rusange. Turazi neza ko ari bo benshi mu Burundi. Nino kuri ivyo bishikirijwe n'umuvugizi w'umuhari MAP Burundi buhire Liberani bashira kandi dusozereje ko kino kigabane ubahuka cari gishimikiye kubiranga intwaro rusangi nuko iyo ntwaro yifashe mu Burundi. Bakoze abatumire, mwakoze namwe mwaduteze yompi. Kuri mikro mwari kumwe na Deje Rakoze, naho ubutaha. Ubahuka. Arakenuye na Deje Rakoze nunga kujyojwe giwe cyusozera ko kineganiro muri Burundi mariko muratega biri abashimye mwebwe mwese muhe mwanya wo kurikira kino kiganiro bagenzanje umwese ko cyafashije nda bakengurukiye mwebwe ivyuma yari MSTV niyunge ko ndamushimiye wafasha amasanamu ni Emide nibasumba ndamukengurukiye Elvin Uhire muje kwashikiza kino kiganiro nkaba ndabasezeye ndayifuza kugira uwimana mwiza muri Burundi ni kiganiro gihuza abarundi bahunze igihugu c'amavukiro n'abasigaye hagati mu gihugu biciye mu kubashikiriza amakuru atosoye.